Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe nka kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 ntwarane 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Amajambo ya Perezida Ndayishimiye harimwo ko ifaranga ry'u Burundi ringanya agaciro n'irya Amerika ntavugwa ko rumwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi hamaze iminsi ashikiriza amajambo adahurizwako na benshi na cane cane abanyepolitike batandukanye, abaharanira agateka ka zina muntu, abanyagihugu hamwe n'abahinga. Amwe muri ayo majambo harimwo nk'ayo Perezida Evariste Ndayishimiye ashimangiramwo ko abarundi bose babayeho muri paradizo, batunze kurusha abo mu bindi bihugu vya rutura nk'Ubushinwa na Amerika, ko Amerika ikoresha amazi avuye mu Burundi, ko ifaranga ry'u Burundi ringanya agaciro n'idolari rya Amerika. Ayo majambo harimwo kandi ayo yemezamwo ko umurima mwiza wa Edeni uvugwa muri Bibiliya wari mu Burundi, ko ubwato bwa Nowa buvugwa muri Bibiliya bwavuye canke bwakorewe mu Burundi, imvura y'igihuhusi yarimwo imiyaga myinshi irabutwara iza guhera bugeze muri Isirayeli, gutyo ababonye uruzi ruhari baca bibaza ngo ni Rusizi rwo mu Burundi. Mu yandi majambo yiwe ya vuba avugishije benshi ku mbuga ngurukana bumenyi arimwo ayaheruka kuvugira mu nama yakoranye n'abakozi b'igisagara ca Bujumbura barimwo n'indongozi z'ico gisagara. Muri iyo nama Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko indongozi muri rusangi zamunaniye agira ati: "Jewe hari igihe mpora niyumvira none abantu baserukira ubutegetsi baba bakwiye igihano citwa gute? Jewe narabuze igihano twobaha. Ubwo ntidukwiye kugarukana ikimoko c'ababirigi. Erega ababirigi kugira baduforumate bazanye ikimoko barakiduhushura, duca turemera ivyo bavuga. Jewe ndazi ko wobakubita inembo 20 ntimwosubira, mwoca muba serieux." Ku bijanye n'umunezero Perezida w'u Burundi yavuze ko abanyagihugu bo mu Burundi barimwo kubera ubuzima bwiza babayemwo. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru bavuga ko ataho bokura uwo munezero kubera ubuzima buzimvye. Ibiciro vy'ivyankenerwa nka vyose vyaraduze, ibindi birimwo isukari n'igitoro bigakena. Na Perezida Ndayishimiye ubwiwe aragwa akagaruka mu ndwi iheze mu nama yagiranye n'abari mu bushikiranganji bujejwe ubudandaji n'amahinguriro, yavuze ko ubutunzi bw'u Burundi bushobora gushika kuri zero, bugatuma abarundi bose bahunga. Mu majambo yiwe yagize ati: "Hari igihe mpora niyumvira umunsi igihugu kizogira zero, mbega bizogenda gute? Ico kibazo nama nakibajije. Turi ibinebwe n'ivy'igihugu cari gifise turabinyonora tugasobota, none umunsi cashitse kuri zero bizoca bigenda gute? Tuzoca duhunga twese." Urumva abanyagihugu bose bahunze, murumva uburemere bwavyo. Dusoma muri Bibiliya murabe ingene vyagenze. None ba Yakobo ntibomowe n'inzara? Ntibaciye baba abaja bene Isirayeli? Ku rundi ruhande ariko hari imbere y'abanywanyi b'umugambwe wiwe CNDD FDD mu guhimbaza umunsi wahariwe abakenyezi bo muri uwo mugambwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yijeje abarundi ko borema kuko amafaranga y'amarundi hasigaye angana na mvamakungu, gutyo ko igihugu ciwe kitagikeneye n'imfashanyo. Iyi mvugo Federico Bamvuginyumvira yigeze gutunganya ubuzima bw'igihugu hari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu arayinegura. Leonce Ngendakumana nawe umwe mu nararibonye muri politike wo mu mugambwe Sahwanya Frodebu abona ko ayo majambo yerekana ukujegajeka kw'inzego. Bamwe mu bakurikiranira hafi imvugo z'umukuru w'igihugu basanga imvugo abwira abanyagihugu atari vyo abwira abategetsi. Leopold Sharangabo atwara ishirahamwe ACBDH Vikari
avyita kunyegeza umwotsi mu nzu iriko irasha. Umwe mu basesanguriye Ijwi ry'Amerika ntashime ko amazina yiwe atangazwa, yavuze ko amajambo Perezida Ndayishimiye amaze iminsi avuga ahesha amanota make abajejwe kumuhanura, kuko ubundi ata jambo yari abwirijwe kuvuga atateguye. Kubw'uwo yasesanguriye Ijwi ry'Amerika, bamwe mu bamuhanura boba baramuvuniye akagohe ariko yanka kubumvira. Naho atadudurira ko ngo avuge ko ako kagohe yakavuniwe mu nama ku vy'ubukerarugendo iheruka kubera mu Burundi, Perezida Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ati: "Jewe hariho umuntu akuze mu bijanye n'uburongozi yigeze kumbwira ngo uhora uronka ivyo uvugisha abenegihugu gute? Ushikiriye abenegihugu uca uronka ivyo ubabwira, none ubironka gute?" Nanje ndamubaza nti: "None wewe ntavyo woshobora?" Nawe ati: "Jewe ntanditse ijambo ndaryandike ndarisome, sinoronka ivyo ndababwira, ntavyo noshobora." Uwundi muntu wa kabiri wo mu biroho vya Perezida Ndayishimiye yahaye amakuru Ijwi ry'Amerika ntashime ko amazina yiwe atangazwa, yemeza ko ibiro vyiwe biba vyamuteguriye amajambo mu ndimi zibiri, Ikirundi n'Igifaransa, ariko ko Perezida Ndayishimiye afise ubuhinga bw'imvugo bwo kutavuga ivyanditswe vyose, yamara ko ivyo ashikiriza vyinshi bitaba vyateguwe n'ivyo biro. Yasiguye ko ari nk'akabirya kerekana indongozi nziza. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Murongwe mw'ikambi ihaye indaro impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirima y'impunzi yumye, none kwizera umwimbu si ikirenga. Impunzi z'Abarundi ziri mw'ikambi ya Murongwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo barumiwe, bavuga ko batacizeye kwimbura ivyo barimye mu mpeshi. Imirima yabo yaraturiwe n'uruzuba rumena imbwa gahanga. Ni imirima myinshi iri i Katurukuru na Sebere mw'ikambi n'i Katongo. Hafi imirima yose yarumye, nta mvura turaronka kuva muri Nzero. Ivyo twakoze vyose ni impfagusa, nta na kimwe tuzokwimbura. Uko akaba ariko impunzi zivuga zihebuye. Bavuga ko uretse umwanya bataye, bashizemwo imitahe minini y'amafaranga. Ibivi twarimyemwo si ivyacu naho dukota. Ibivi twarimyemwo si ivyacu naho dukota. Twatanze amafaranga menshi yo kuhakota, n'imbuto twaziguze menshi iruhande y'umwanya twabihebeye. Bikavugwa na Francine na Josiane. Uwo wa nyuma asanzwe ari umuvyeyi w'abana batanu. Avuga ko yitanze kugira ngo arime ibigori, none ivyo yakoze vyose vyabaye impfagusa. Iyo umwimbu ugenze neza, impunzi zemeza ko bamwe muri bo bashobora kunguka amafaranga menshi bagashinga imitahe, bakagura ipikipiki yo kunguruza abantu zica amafaranga n'ibindi. Ivyo ku bwabo ntibazobibona, bakibaza ukuntu bazoshobora kubaho. Murongwe womenya ko ari ikambi y'impunzi iri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Irimwo impunzi z'Abarundi zirenga ibihumbi 15. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa uramanuka munsi y'ino video, hama ufyone imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.